simbona ingene novuga umunezero mfise kuko abafana benshi bari bihebuye abakunzi b'umugwi Flambeau du Centre bari bihebuye ariko Imana irabikoze turatambutse kandi nagombe ndakwemere nta nkeka igikombe nici wacu umutama umhisi buca twibuka yaravuze ati abasi b'abarundi n'abarundi nyene muga ntavuye sanga n'abasi bo ngaho Igitega ari abanyagitega nyene ndabasaba mu mwanya badushigikire bareke gusubira kuza kutubana ko batubanye Ngozi badushigikire badufashe tudutere imbere Igitega turonka ibikombe ko bavuyemwo ni fair play mu mupira singwano bihangane baze bagaruke badushigikire kuri finale Reka tubashimire nkuko mwadukurikiranye hano rero murabona yuko ari umunezero udasanzwe muriko muraraba hano mu ntara ya Gitega kuri stade Ingoma murabona yuko bitoroshe na buke buke uri kuraraba urabona ko ari umunezero mwinshi cyane urabona yuko aba bafana ba Flambeau du Centre arabona yuko bitoroshe na buke buke banezerewe cyane n'umunezero kuko kanatsinda ni incuro ya mbere novuga uno mugwi wa Flambeau du Centre utsinze umugwi wa Musongati novuga hano rero kumbure reka twegere Isa Kizimana ni umukinyi wa Flambeau du Centre ku ruhande rw'inyuma Isa Kizimana tubaramutse yego ninajisikia niko sawa kabisa ela mchezo kama huyu maana ni kwani derby tukwa tunawazia kama tuko kufunga Mungu anatusaidiza hata kama tufunga 2-1 hii moya yetu nifungia ukenini inatusaidia inatuma tunaanza tunaenda mbele kabisa na nawaambia wafana kama kufinale tunaweza kubeba ikupe ndio kitu cha muhimu naona niko kuambia wafana kabisa na jamini kabisa finale tutapeleka sana Juma Mohamed ni kizigenza w'umugwi wa Flambeau du Centre turi kumwe hano muri stade Ingoma bahejeje gutahukana ino ntsinzi kugera mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu Juma Mohamed mwiyumva gute muri kano kanya turumva tunezerewe cyane nkuko abakunzi bacu nabo nyine banezerewe kandi Imana irakoze kubitunegereje kuri no munsi n'abakunzi bacu bakaba banezerewe Juma Mohamed mwari mwamaze kuba mubona yuko bisa naho muriko mwamaze gutakaza urukino rw'uno munsi ariko ku kanyuma biza gukoreka mbega n'ubuhe buhinga mukoresheje kugira ngo mushobore gutahukana ino ntsinzi yo muri kano kanya nta buhinga twigeze dukoresha ataruka Imana yaduhaye ingufu twabandanya turondera igitsindo nkuko umutoza wacu kocha yamabitubwira buri gihe yego nakaye kajambo mwobwira abakunzi buno mugwi wa Flambeau du Centre na cyane cyane ko mugiye gushika muri kino gice ca nyuma nakaye kajambo mwobwira abana bafana ba Flambeau du Centre twabasaba yuko kwama badushigikira buri munsi nkuko bamabikora tumeze nabi cyane tumeze neza bama bari nyuma yacu tugushimire cyane namwe ndabashimiye cyane nuko rero nkuko mubibona biba ari ibintu bikomeye cyane murabona yuko hano kuri stade Ingoma biba ari ibintu bimeze neza cyane murabona ko ari umunezero ku ruhande rwa Flambeau du Centre murabona yuko kuba habaye gutsinda runo rukino ni Flambeau du Centre baje kuba batsinda runo rukino rwabo kuri uno munsi turi kumwe n'uwundi mukunzi wa Flambeau du Centre kanawe tumusabe atwidondore jewe ntazira Wenga muhejeje kuronka amahigwe yo gutsinda umugwi wa Musongati mukabandanya n'igice cya nyuma mbega wiyumva gute je nimva umunezero cyane ko nashice muri finale kabisa n'umunezero udasanzwe kubona Flambeau du Centre yashice muri finale novuga imitima ntiyari hamwe ni igitsindo kibonetse ku kanyuma mbega kino gitsindo kitaraboneka wari wiyumva gute je mu bisanzwe aho narindi sinari umuntu mu bisanzwe namaze kwiheburana ivyahetse namaze ko nako ntenjeye demi finale kabisa naye nihebuye nuko kumbure ni urukino rundi ruzoca rubahuze n'umugwi washoboye gutsinda hagati ya Bumamuru na Vitaro mbega urabona muzashobora kurengana mugatwara kino gikombe je mu bisanzwe nkuko nasanzwe ndabibabwira n'ubwa mbere ingufu abafana nizijya nyene staff we n'abakinyi be n'umukoca nibajamwe bicare bitegurire finale nandi ho twebwe abafana ingufu nizazindi nyene tugushimire cyane Wenga murakoze cyane murakoze gose nuko rero biba bikomeye cyane hano ku ruhande rwa Flambeau du Centre abona ko abafana abanezerewe cyane gose n'umunezero hano amadrapo murabona yuko baba ari ibintu bikomeye cyane hano urabona yuko kuri stade Ingoma hano mu gisagara cya Gitega biba ari ibintu bikomeye cyane urabona yuko ari umunezero hirya no hino
urabona yuko biba bikomeye neza cyane, urabona yuko ari umunezero, indirimbo zitandukanye, murabona yuko tuba kumbure nuko rero kandi hano turi kumwe n'umukunzi w'umugwi wa Flambeau du Centre, reka kumbure tumusaba abanza twidondora. Yego jewe akazina kanje ni Hussein Idi, umukunzi kuzina rusangi bakunda kuntazira Papa Santos. Papa Santos muhejeje kuronka amahigwe yo kuba mutahukanye intsinzi ayo kuri uno munsi kugira ngo mugere mu gice cya nyuma arico finale, mbega mwiyumva gute? Akamwemwe twaba dufise nako mfise no bivuga urose ko twaba turaryohewe gose ku buryo tubona dukubise umuntu twavuga umugwi twavuga yuko tutari bwatsinde n'umunsi wa rimwe, tukaba twakinye igice kigira kabiri cyane ariko cyanyuma ubwa mbere tukaba twamukubise kimwe, ubu naho akaba ashoboye kudutsinda ibitsindo bibiri, hanyuma tugashobora gukubitamo igitsindo kimwe kiduha uburenganzira bwo kurengana. Ana ni n'umunezero udasanzwe nako mfise no bivuga hejuru y'umunezero. N'umugwi wa Flambeau du Centre barose uburenganzira bwo kuzoca bahura n'umugwi wa Bumamuru canke Vitaro, hagati yabo umugwi umwe warenganye, mbega mugiye kubandanya ku ruhande rw'abafana, mugiye kubandanya mwitegura gute? Twebwe ku ruhande rw'abafana nta nkeka, imyiteguro ibandanya imyiteguro, uretse gusa yuko tuzobandanya dusaba Imana ibandanye tuja imbere nkuko yari isanzwe ituja imbere. Mungu mbere sisi nyuma. Tugushimire cyane, murakoze. Nuko rero turi kumwe kandi n'uwundi mukunzi hano, n'umwigeme kumbure nawe ni mukunzi wa Flambeau du Centre, reka dusabe mutwidondore. Nitwa Solange mba muri Yoba, hama nkabamvuka Ikarera. Ndaryohewe cyane kubera Flambeau itsinze cyane, birandengeye vraiment, ndaryohewe biteye ubwoba. Turagize Flambeau iradukoreye ibintu bidasanzwe vraiment, turaryohewe cyane. Aha turi kumwe n'umugabo wanje nyuma mukuti twitira Shadrake Ego babita gute? nitwa Niyonkuru Hussein bantazira Sharobaro, nkaba ngewe cyane kubona Flambeau du Centre ikwiye nk'umusongati, ni ibintu dutegeranye igishika twe twararushe kabisa. Imana dufashije turaryohewe cyane, turaryohewe cyane gose. Aha, Abafana bose bararyohewe cyane. mugize amahirwe yo gushika muri finale, muzoca muhura n'umugwi hagati ya Bumamuru na Vitaro, umugwi warenganye. Mbega ku ruhande rw'abafana nkamwe cyo mugiye gushigikiza Flambeau du Centre nikiye? twe turaryohewe cyane, hanyuma turasabye Imana idushikane muri finale, tukaba twiteze guhana n'umugwi waba warenganye hagati ya Bumamuru na Vitaro. Iyirengana yose turi tayari gukina nayo, dufite amahirwe cyane yo gukina finale, turizeye yuko tuzosa gutakaza finale irigira kabiri. Imana izodufasha. Ku ruhande rw'abafana niki mugiye gukora ku bwanyu? Tugiye gufana tutitangirira itama, turyohewe cyane. Ndabashimire cyane. Yego namwe murakoze. Sawa. Ego je nitwa Nkunzimana Jori, bantazira Jojo, nkaba ndi umukuru w'umugwi ujeje gushigikira abakinyi mu buryo bwo kuririmba Club Urumuri, akaba ari je ndarurongoye. Aha, Jori batazira Jojo, mbega muri kano kanya muhejeje kuronka amahirwe yo kubandanya muri finale mu gutsinda umugwi wa Musongati, mbega wiyumva gute? Reka aho kuntu niyumva sinzi simbona ingene novuga umunezero mfise, kuko abafana benshi bari bihebuye, abakunzi b'umugwi Flambeau du Centre bari bihebuye, ariko Imana irabikoze turatambutse, kandi nagombe ndakwemere nta nkeka igikombe n'ici wacu. Aha, ni cyo kintu wobwira, numvise yuko usanzwe uri n'indongozi mu bafana, ni cyo kintu wobwira abafana kugira ngo kumbure ku rukino rukurikira mushobore gushigikira uno mugwi wa Flambeau du Centre mu rukino rwanyu?
abafana bose aho bari nobabwira ntibashikame badashize amanga, bashire amanga ntibahugumbwe kuko inyuma ya zero Imana irakora by'ukuri. Iyi ntsinzi ije twari twamaze kwihebura ariko Imana ikora ibikomeye. Iyi ntsinzi turabonye ko izoshikana Flambo kure, Flambo tupa ndani. Aha, nuko rero twari kumwe n'umukunzi w'umugwi wa Flambo di Centre no mu ndongozi ku ruhande rw'abafana. Hano turi kumwe kandi n'uwundi mukunzi wa Flambo di Centre, reka dusaba twidondore nawe. Jewe nitwa Emery Jabe, nkaba ndi umwe mu barongoye club ya Urumuri ya Flambo di Centre. Kuyu munsi nanezerewe kubona tugerageje gusukuramwo Musongati kuko hari ibintu bimwe bari barihaye biyumvira yuko Flambo di Centre atari mu gukomeye, bakanabigaragaza no kumunwa no kuvyerekana bakavyerekana. Muri kano kanya murarosa amahirwe yo kubandanya mu gice ca nyuma, mbega wiyumva gute? Jewe numva merewe neza, numva niyumva neza, gusa ndasaba turarosa amahirwe yo kubandanya igice ca mbere, ngomba sabe abanyagitega bose. Mutama umisi buca twibuka yaravuze ati abasi b'abarundi n'abarundi nyene. Muga navuye sanga n'abasi bo ngaho igitega ari abanyagitega nyene. Ndabasaba mu mwanya badushigikire, bareke gusubira kuza kutubana ko batubanye Ngozi, badushigikire badufashe tudutere imbere igitega turonka ibikombe ko bavuyemwo ni fair play mu mupira singwano, bihangane baze bagaruke badushigikire kuri finale turonka ibikombe ntitwabura byose ngaho igitega kuko navuye sanga muri bamwe ngaho igitega abafise agatima tare naho dufana mu mupira ni fair play, sindakwica sindagucumita. Ndagushimire cyane. Merci beaucoup, urakoze. Nitwa Emery Jabe.